kuca ubutungane icyo ubutungane nukuri umuntu wese ariko aravuga ubutungane kuri urwo rurimi tuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu abantu bose barabunyotewe ko ubutungane wo tubunyotewe no munsi ejo uzobunyotewe ni inyota mbere idahera twaba dukeneye ubutungane ubutungane mu Burundi bwubatse neza cyane ubutungane mu Burundi bwubatse neza cyane uko amategeko nkajya yatweretse n'amategeko meza cyane amategeko arahari ikintu kitameze neza no bucamanza ntagize uzo kwidogera ubutungane baze bidogere ubucamanza n'ubucamanza mbere nabwone n'abacamanza nuba mbeshi n'abacamanza bamwe bataye akaranga n'akaranga mutima k'abarundi k'ubutungane kama bw'abarundi bakaba bajyamanza abo barahari cyenda se akarorero keza kambayeko umuvyeyi wanje yarigeze mu rubanza kuvuga ati jewe singaye urubanza ngaye abagabo bagirana ukwihenda ati subiramo twumve ati singaye urubanza ngaye abagabo ko benshi bavuga ngo singaye abagabo ngaye urubanza ati ubivugiye iki ati yo bahara abacamanza nkariragendanwa hakaba abacamanza nkabampangize nta rubanza nkuru rwari gucibwa ati mwarisha ubutungane murahemukiye ubutungane bamutwaye agaramye nk'ikembe bagenda baramupfungira heki rwasazi mbaye hagarahazi ni kure y'iwacu tumugemuriye kuwa kane twashikeho kuwa gatanu mugabo yarabivuze hanyuma amaze kugaruka yabandanije aca imanza kandi akabikora neza adasavye impembo atamashuri yagiyemo yo kuvyiga ubutungane ni kamere mere buri mu mutima reka kugirira mugenza we uzoshaka ko nawe bokugirira niwe yumvira gutyo nta rubanza rubi uzoca ariko navyone Kazima yabivuze agapfa kaburiwe ni mpongo kandi inzoka itinya gukubitwa izingira ku gisabo niba takurikira umucamanza kizigenza mukuru wabo mukuru w'igihugu ngo bumve yuko umutima gutungana afise bategerezwa kuwugira bizobagora byo bizobagora. Murakoze cyane Jean Claude Karerwa Ndenzako ndabibutse ko turi kumwe n'abatumire batatu turi kumwe na Jean Claude Karerwa Ndenzako n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu arongoye ibiro ijeje bya politike imibano n'imico kama turi kumwe kandi na Apotre Isidore Mbayahaga arongoye imwe mashengero hano mu Burundi ariko asangwa kurikirana hafi vy'igihugu nahari umukozi w'Imana ivya politike ntabirabira kure turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana narongoye ishyirahamwe Parsem ni ishyirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo cy'ubutungane Faustin Ndikumana yavuze ati hariho cyabaye iboneka yuko hariko habaye kwinjiranamo hagati y'urwego rwa leta hamwe n'ubwo butungane bitategerezwa gusa nk'ivyinjiranamwo Mbayahaga yavuze ati ikibazo si ico ntabwo ikibazo nico umwene gihugu arenganywa kubijanye n'urubanza rwango ndagonderwa rwacitswe cyo cyo mweki ya Faustin yavuze mu kivuga kwiki ico Faustin yavuze nico Apotre Mbayahaga yavuze nico iri Burundi bwavuye habi Burundi bwaraciye no muri izo nyigisho z'ubukoroni baradusamburira indinganizo y'ibintu vyose vya politiki vy'ubutunzi vy'ubucamanza n'ubutungane vyaratatanye uwuza wese raguma yubaka ashira kwa gatafari uwundi ashira ku inkingi uwundi agasakara turiko bariko mukuru w'igihugu bariko bageza kunagura bijyo bavuze gushiraho gusubira itegeko rishiraho inama nkuru y'ubucamanza mu Burundi gushiraho n'ubunyamabanga ntahegayezwa bwabwo ivyo vyose nukunagura nuguhasha no guhana abarenga 30 mu bacamanza bari biturire bakiruka mu kazi vyarabaye ariko akari nyuma karahinda we ngugene akari nyuma karahinda ivyo rero vyuko vyo hageze igihe nk'urwego shingwa ntwaro shingwa bikorwa rwa leta ariko ruja hejuru y'ubucamanza ivyo ntawo biharira ni vya bihangange wumva yavuga igihangange kivuga kiti ashobora ati nje nakuzanye Rwanda bijya bintu cyangwa ati nguhaye itegeko utabikoze nje ndaba iyo utaho uyu munsi cyangwa igihangaye mu mafaranga kugira ati none ni waruca ati uwo muntu honyene amande nzomuha azotsindira ibihumbi 500 wenda guhaye miliyoni ntuma ko ari uzo wawungutse ukavuga uti reka mpemuke ndamuke abantu bamemuke ndamuke bakabaho byose ivyo ariko nkuko Apotre yabivuze igihamba umucamanza bayo mugororotsi akavuga ati jewe data wanje naho ubwo rwego rundi goba ruri hejuru urwego rw'iwacu ndazi neza yuko Imana twahaye kibanza ca mbere ndazi ko kizira kurenganya ndazi ko kizira kubesha reka mvuga ukuri muri kakaranga n'akaranga mutima vyangoma mbega ngoma yazacega ko yari umuhanuzi mu vy'ubutungane w'umwami ko yemeye agaciro urubanza urupfu kandi aziko ruca rumwica akabikora yarabikoze umucamanza rero yobikora
akabikora neza ntihagire uzo kwitwaza ngo ndabikoze nabi kubera ngo kubera igitsure canaka igitsure kirihe ko hari ivyo bakora bo nyene babitumwe n'inda ivyo ze tuvyemera ariko n'umukuru w'igihugu ari imbere y'abacamanza nivyo bari bamushikiriye ati hari igihe duca urubanza ko yatwarose telefone nabo babwira ati ntihagire uzosubira kubatera igitsure muri abimpereza umva aho hose ni twa twigoro turiko turakorwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo kagahaze kavanweho ibitagenda neza bigende neza ico rero ko naguye mvuga ariko mvyuka mvuga bizogenda neza reka dutekane dushime ibimaze gukorwa dukeze umukuru ku ntambwe ateye n'ivyo vyose avuze ivyo apotre avuze n'ivyo mvuze bitagenda neza n'ivyo abandi bamushikiriza ko bamari ko baramwandikira bidoga barira batakamba ivyo vyose navyo nabikorereko ku munsi ariko muri ivyo nyene vyavuzwe tugaruke nka kuri bitatu ikijanye ikijya c'amafaranga mu bijanye n'ivy'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ati kujya gukura amafaranga yari mu mazu y'abantu atari ko arakora hari kubanza kuba inyigisho biboneka ko Faustin Ndikumana umugambi naho kumbura ari mwiza ubona ko yabonye mwagahaze mwebwe ku bwanyu mubona yuko ibyo avuze bidafite ishingiro igituma atashingiro bifise hari abantu naho baha ivyigwa ngo bige uzobaha ikibazo haciye indwi iyo ndwi heze bagira bati twongera indwi wayibongera nayo ni heze bati twongera indwi umwami yarigeze gukoranya ibikoko vyose n'ibihume bihumeka abibarira ati kimwe cyose acagiriza amakosa yacu ageze ku nkuba agati wa nkuba uraturagara urakanga abantu urakubita abantu bakubita ibitungwa urakubita ibitego inkubita mwami w'Uburundi jewe simpaririye harabo nkubita n'abanyigemurira urumva ku bisanzwe inkubira bije abantu baca bava mu gwasiro abandi batigobera uri nkuba nuri imana iyi ngingo yayifashe amaze umwaka hafi ayivuze avuze ko amafaranga azoyahindura ibipapuro none abo bantu intumva zamaho yari yayivuze Petero Nkurunziza intumva zamaho agapfa kaburiwe n'impongo ntawe yubiriye vyakozwe haciye umwanya nibaje barumva yuko umukuru w'igihugu avuze abavuze urumva rero ko yari yabivuze bakaba bari bavyumvise ntawe baririra abo vyashikiye kandi ivyo babimenyere imisi yose ugomba gukora umurete ubanza kumena amagi yego ubanza ugomba gukora umurete ubanza kumena amagi kandi kibi nikizira kubaho kizira gusubira ndaza hamwe vyosubira akabibabwiye indwi zibiri wababikoze yakuye mu mazi hari ingoro zikenewe gufatwa nk'iyo umuntu yavyimvye igihute urakimena kugira ngo ushobore kumuvura kera hari umuti bituma urutu baca bashiraho ubaba cane baho bawugusize harababwa ukababwa gushika no mu mutwe abarundi rero bagifise mwene ivyo bisebe bakire uwo murutu kugira ngo bashobore gukira ariko ko hari aba nabandi baba bibaza ko arabaciye bagwa mu mporero muco mu kivuga kwiki jewe sinibaza yuko erega nakubwiye nti harashobora kuba hariho abantu erega ingwano mu ngwano sinzi dommage colatero yinkubira bije nuvuga ngo marabansi n'umukunzi birajana hashobora kuba rero nk'umuntu yari yegeranije amahera nk'imiliyoni dufate nyinshi ati ngiye kurangura inka mugabo muri statistique bayita échantillon aberrant muri statistique n'icyo bita échantillon aberrant baba abantu bakeyi cyane abantu rero bari kurusha ihongotse ari imwe ntibizindi kurisha kandi abo rero barazogenda biture inzego z'ubutungane biture n'abatware dufite leta ngozi twebwe twaguye mu mporero kubera udufaranga twari twabite bavyerekane neza ndazi ko leta yo baramira ikabatunganiriza mugabo nibaza yuko abantu bo bari bake gose umuti ijya ngingo yatoye ivyo izokiza ivyo yakijije ni byinshi cyane birengeye kure n'ivyo iyo yavyononekaye ega nta ngingo nimwe umuti mbere wo kuvura urakugwaza sizi ko mwiseze ke covid yari yateye ugitangura ijya miti ya covid uramererwa nabi cyane urumva rero bagutera urucanco rero nabaca bavyimba bakavyimbirwa baca babongera urundi kugira ngo ati mwongere ntavyimbirwe bakamusubira urundi ivyo ni bisanzwe yuko hoba hariho ingingo nishobora kugira ingaruka nziza 100% mugabo ingingo ni yabikiza abantu 99 mu ijana bagwaye iyo ngingo ni nziza cyane mbeko babibaza yuko ingingo naho yafashwe iyo yarengeye amategeko ari mu gihugu babihenda abantu niba batihenda je kubwanje barihenda ariko bakaba batihenda yego umukuru w'igihugu ntari hejuru y'amategeko umukuru w'igihugu leta
abagize leta rwego shinga rwa leta abakozi b'Imana bikirenga abarongoye abantu bose bitwa barongoza amategeko ari hejuru yacu cituma haje sentare umwami yari umva yuko nahari se barundi ari mu vy'abarundi yari bati je nanje ndafise umuvyeyi yitwa ntare ubutungane sindi hejuru yabwo samanda rero mushengeza agasasa imbere y'abagabo ubwo umuntu araca agenda ashengeze abafashe iyo ngingo yerekane ingene itekwe n'amategeko amategeko akore na cyane cyane yisunze yuko bavuga bati urenza amafaranga angana ukuntu nta burenganzira afise bwo yo kuyashira ku makonte yabo canke nta burenganzira afise bwo gutora ku mafaranga yiwe amafaranga arenza aya nana ariko dufate mbega nakubwiye ijya ngingo aho mukuru yabivugi hari haciye umwaka wose yari yabateguje ikuburiye musangwe ntikujya ikuburiye ntikujya none umuntu je ndiyumve wari ufise amafaranga angana gute kubyo hogera kijya gihe utarayatwara we ni wari bwayaheze ayiwawe kuva kijya gihe nta nari mfise yego hari kindi kijanye n'imigambo yavuze imigambo no munsi imigambo yose yahavuye iba umugambwe umwe aragaruka no ku mugambwe wabaye wa kabiri matora aheruka mu 2020 avuga ati uherutse no guhagarikwa by'imfata kibanza naho izore mbayahaga yabimweretse yuko no madini bishika ubushikanganje bw'inkoro hagati bugafata ingingo ubonye ko ariho ukutahuza ukutumvikana ugushamirana mu madini niko no migambwe byoba mwebwe kuri ajya makenga yavuze yashikirije mu bijanye na politike mu migambwe cyo mukivuga kwiki nta kibazo na kimwe kihari mu migambwe novuga ko niba hari umuntu akorana neza n'imigambwe yashowe no kuyubahura akayiha ikibanza kidasanzwe mu buzima bw'igihugu ni umukuru w'igihugu nyene Evariste Ndayishimiye aramaze kubakoranya kenshi mu Kayanza Ingozi muri hotel Ruhuka mu seminari nkuru Igitega je mbariho ndi kubera nkurikirana ibikorwa by'imigambwe n'ibya politike muri rusange abanyamigambwe ubwo mbere babwiye ati mwebwe nti muri migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi oya ni muri migambwe mwebwe muri migambwe yunganira ubutegetsi mukunganira ubutegetsi rero bwa mbere no gukurikiza amategeko amategeko y'imigambwe aranditse amategeko y'igihugu kandi hejuru ku umunyamugambwe imbere ya byose uri umwene gihugu iyo umutekano w'igihugu wohungabana kubera inyifato y'umunyamugambwe ico yoba ari cyose igihugu kirahagaruka kitereka tubanguranye imbeba zitaratana mu ziko ijya ngingo rero yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ngingo yo kubanguranya imbeba zitaratana mu ziko uko woreka byo hava biyangara ukazoja kubogora washeshe ahubwo rero muri ijya migambwe rero kuba bwati by'imigambwe bitunganirizwa mu migambwe nyene ega ntawe wabuza no gutelefonana kwandikiranira nibaje hamwe baganire ibintu byo babitorera umuti ejo bajya banditse bacabana Rwanda tajya mu nyuma twavuye tuganira ubu bya bibazo ntibikihari ntaco buza yuko ati aho rero nivyo twashaka ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro ariko kuri ico nyene kubibaza bati iyo bari ngingo ya politike narijya umushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu iyo bari mu mugambwe uri ku butegetsi uwo mugambwe nawo ukaba wabaye wa kabiri matora aheruka iyo bari ngingo ya politike baba bihenda nabo nyene bihenda kuko urupfu n'imfane birajana mu Burundi umuntu yapfuye bavuga yuko igituma umuntu bamugandarira bafata ko yagandaguwe natawa yamurashe bagati ngira ni nakayamuroze ngira ngo yarisha nahana ngira nivyo yatambutse ni cagihuna twumva ejo bundi caci yaco camusema bakarondera ikintu cose coba cisha umuntu ibi rero byo kwibaza yuko ari kubera bari bafise ikibanza umukuru w'igihugu yaravuze ati inyuma y'amatora imigambwe yose irangana mugambwe uri imbere nuwo watsinze amatora uheze ugashira mu ngiro politike yawo nta wovuga mbega niba babaye ba kabiri mu yaheruka ubunye nibinde yovuga ngo bazova bashobora kuri kuba banyuma ega byose biva nico wakoze ico kintu baranguye muri iyi minsi cyo tuma umuntu abatinya akavuga ati tubabuze gukora ko bazova baba mbere canka ba kabiri niki bubatse iki batoriye umuti ikibazo ikihe ivyo rero ni gwarupfu n'imvane bijana ico bazira
barakizi ivyo bapfa barabizi nibagende bamesura impu zabo zicafuye mu kigo iwabo nibamara kuzimesura zikaba nziza bashaze bashengere imbere y'ubutegetsi bavuge bati turabereye kuja imbere y'abantu ntimuzoje imbere y'abantu mufise imipanga bimwe babuza mashenge mufise amagrenade mufise kuko ni ya nkubi zoravye utavuga mu marabansi n'umukunzi birajana hajya aho bogwanira kujya kw'inzovu aho zigwaniye ivyatsi bihahonera n'abandi barundi boshobora kugwa mu mporero ariko ko ari ngingo bafata kibanza bo kwizera ko amatora azokurikira azoba iyo ngingo bafata kibanza yavuye ivyo kwizera ni vyiza cyane bishikana ku ntsinzi nibizere mugabo bakore niba nibizere no gukora bakore kwiyo mfata kibanza ni kibanza kingana gute kingana ishobora kubifata kibanza izo je ntavyo nzi ko je ndayifashe mugabo mu kwizera shiramwe n'ibikorwa kwizera kutagira ibikorwa apotre abizi kuba kwapfuye babanze bumvikane hagati yabo nyene ego yavuze n'ikindi Faustin Ndikumana kijanye n'abavugizi bavugira abashikiranganje yabonye ko aragahaze mbega ko umushanganje wenyene abari wabazi ingorane bwa mbere kuko ari ito bibazwa mwebwe mwarabaye umuvugizi uno musi mbwa nti muri umuvugizi mwarabibayemwo ico yavuze mwumva cyumvikana nicumvikana kuko umuvugizi kwisi yose arabizi na wene hirya no hino abarongozi barafise abavugizi yego mbere n'abatunzi bakomakomeye baragira abavugizi umuvugizi rero ikibi ciwe n'igihe uja kuvuga ibitari ivyo mugabo umuvugizi avuga ariko umuvugizi hajya ni yadukiza wagiye kuvuga harabagira gukora ikibazo bari batatu umwe baramubarira bati bine guteranya bitanu n'ibingahe ati ni 9 ati genda kirakunaniye ubundi ati bine guteranya bitanu n'ibingahe ati ni kimwe aciye bata bitanu akuramwo bine ati nawe genda urananiwe wa gatatu bati mbega bine guteranya bitanu n'ibingahe ati mushaka kuvuga ko ari bingahe ati kibazo uragitoye umva rero umuntu avuze ivyo bamubariye bikaba ari ivyo nyene vyakozwe bigaragara nta kivuga ngo ni mpaka turinde kubona none nta gihe murabona aho nige yombare ati umuvugizi abavugizi barabesha niyerekana umuvugizi yoba yarabeshe yoba atavuze ukuri mu bushikiranganje bwiwe aho turatuvuga tuti nibaze bagaruke hari izira abashikiranganje mugabo mu bushikiranganje kuvuga yuko ego rimwe na rimwe turabakeneye kandi baro babikora baro baje gushikiriza ibyaranguwe bakavyivugira baro basoma amatangazo ku misi mikuru muza makungu mugabo kuvuga yuko azoreka kuja mu nama shikiranganje kuzoreka kuja kuraba bene gihugu bakore hari umuvugizi abihembegwa reka abantu bose bakora akazi kabo kandi erega ni baba ariko bagiye kurakora akazi no kwiga biba birimo biteguye no kuzoba bashikiranganje rega baje bavugizi niba bazova ngo bashikiranganje reka baravyiga baravyimenyereza byarashitse umushikiranganje w'ubuvugizi bw'amagara y'abantu mu nyuma w'umushikiranganje yavuze n'ikindi kijanye n'ivyirindwi na kabiri umugwi severe ukuntu uruko rakora uno munsi ubona ko mu bijanye imibano na politike ubona ko harimo agahazi ako kajya agahazi yashikirije mwe niko mukabona mu gusevere bwa mbere hoho mu vyegeranyo umaze gutanga haya nababwiye erega bamujamura nababwiye ishire mu kibanza cabajya abantu sivyo uravye nk'ivyo babona je ndamaze kuja mu bikorwa vyabo nge baba bashize ahabona ibisigarira vy'abantu ukaraba ibintu babona ivyo bacamwe ubumvira ikigongo utabana ahubwo bari bakeneye nabo abantu boza kubafasha bakabatwara nk'ahantu kure bakaruhuka ivyo rero tubonye haragahaze ivyo mukuru wiwe yarabisavye n'abepiskopi ati bamuja murababera abahanuzi mubafashe nimuzoje muravuga gahaze genda mubafashe mubahanure ntibanka impanuro jewe iyo mbonye agahaze ubwanje muragenda kuraba umukuru wa CV muragenda kuraba umwe murabajye ba komiseri ba CV habwe nyabuna muragira akantu nk'akamura karaba reka rero tubafashe naho bandikira gakedi naho bandikira ku telefone aka message tubafashe uko nitwidoge ahubwo twadukwiye kuraba tuti mbega ivyo bamaze gukora nta vyiza birimo ariko gahemwe nta bintu namwe dushima ujya mugwi umaze gukora erega kumenya ukuri bidufasha kwidegemvya baramaze kutumenyesha ibitari bike bitari bizwi baramaze no gukiza abantu bamaze gukira kubera bijya reka rero ivyo bitaragenda neza tubafashe
bize bihere byose bimeze neza na Faustin Vuye ngaha, navuze yuko Faustin avuye ngaha umugwi severe uri severe kurakora ukuranga ufatanye na RTN biri Yego. radio television nationale Yego, ya. haca abereka ikiganiro dufise uno munsi kivuga ivyagenze neza n'ibihaze je niko ndavyibaza navuze ko umugwi severe uri kurakora kandi ibyo uri kurakora mugabo ko hari aka none njanye n'ivyo iyo twaje kugira none murakoze Njanye cyane n'ivyo. Faustin Ndikumana mbega iyo bigenza gute umukuru w'igihugu ku bwanyu canke vyogenda gute ivyahaze bihave kugira ngo haboneke akarusho mubona vyogenda gute mbega uruhara rw'abarundi gogo muri usanga bene gihugu bokora iki mu gushikira umukuru w'igihugu abandanye ajana Uburundi n'abarundi heza ico ngira mvuge nasura no kwa yonyumva muri iki kiganiro yego bwa mbere hoho no kuvuga hariho ico tutumvikana ko naba tutanye ikiganiro cyo kuvuga ngo byose ngo ni twebwe mukuru w'igihugu nico gituma bamutora urumva rero rabazwa kandi niyo ibintu byagenze neza canke bitagenze neza biramwitirirwa murazumviriza n'abantu rero ko baravuga bazovuga ati kuri naka bavuga ati kuri naka bazovuga ati ku ntwari ya cyane bazovuga ati kuri micombero bazovuga kuri bagaza bazovuga kuri buyoye bazovuga kuri nare bazovuga kuri inde nandayishimiye bazovuga ati kuri ndayishimiye hakozwe ntibazokwibuka ngo mbayahaga ngo ari karakira ibi nibi ekada bazovuga ati kuri naka icyo teremere kuri naka niyo rwa tuti hajya rero warinze uzakurikira amabanga nyene uzorabazwa nyene wagiye ukorera abarundi nico bisigura muri make ntimuhuza nico bavuze ati agahaze kavuye kuri twebwe numva agahaze turagafisha nagira mvuye kandi igihugu abantu bameze gute iriga umuntu muri kamere kiwe ni egoist ariko hari ibintu kandi ntuzomuhindura ntuzore mu wundi muntu kwisa umuntu ko arimwe abafaransa barikunda abanyarwanda barikunda abarundi wese arikunda ariko bimeze mugabo baja gusangira igihugu kugira bagira ico bita l'intérêt général inyungu ya muri rusange mwanyungu muri rusange ntibuze umuntu guma yikunda kundi ivyiwe bashaka tuti were tugushinze nyakubahwa uturabire ya nyungu general niwe ujeje kudukiza bagwe bakunda inyungu zabo au détriment y'inyungu z'igihugu nta wundi badukiza je nimba ari nk'umu general agira ndenganye nimba ari umugwiza tukagira ndenganye no mukizwa nande ncadamukizwa na nyakubahwa kuko niwe ari hejuru niwe twaza nyabuna abo bantu bikura ati kuvyashira amategeko kubita hushura fata amategeko nico ira naho kugira uzubuza umuntu kwikunda ntavyo uzoshobora baremwereka hahushura ndiko ndazi ndiko ndazi mugabo mbanje kumwereka ati twanze kwerekana niko bimeze hajya no kugira ubone igihugu gitera imbere niyo intelligence n'umuntu yashoboye kumenya ingene intelligence generale ayi sauvegarde n'abana bavukana mu ndimi rese ngumba bavuka iyo sadasiza bitunganije neza barajyanira mu bisigi umwe kwegunda kwe ntaco besha abasigaye uza gusukamo mu mabisi niko ari amaraso amwe nyene bavukana abantu reka barakunda kwebya ibintu umuntu nuko ameze kandi yavutse uko muzomuhindura kiretse uzurashira amategeko no kumuhana no kugira gute kugira yumva inyungu ya bose hoko guki rero byogenda gute kugira ngo ubwa mbere ho rero igihugu heza kija kintu ca vision yazanye ni kiza cyane gisigurirwa abantu ikigume mu kabati abantu ngo ntibakimenye bamenye iyo dushaka kuja uko abantu baheruka tuja mu manama hahera kanya bahura na apotre ati mbe byo bikarane mbe urazi biri mu gambwa ngo ndabiheruka kiriya gihe urumva ntibija mu bantu mu bisanzwe ariko bimeze bije mu bantu bamenye icaricu mu wese amica hamagariwe hama haje ingene intumbero ingene vyogenda trajectoire twobishikira gute hajeho ibipimo by'amastatistike ndabisavye ibyo bintu kugira tume tuti ku mwaka twambanjije aha kuri statistique naha igisata kijejwe ibi mu bushikiranganje kanaka ujejwe kugira ushikira ijya vision uje mu vyawe tuje muri planification tuje hamwe ntushinga umugambi wiyumviriye kwera uje kuguha inyungu ziwawe oya gorokera muri yanzira gorokera muri yanzira ico rero no kumenya uburyo bizotwara uko umugambi wose mwiza ugira uburyo kigira kabiri nibijya byo kurondera uburyo tuticaye ngo turondere uburyo ntibikunda icambere ibijya by'imfashanyo yoyo kuvuga ati imfashanyo ngo hari imfashanyo ubundi uracari kugera w'imfashanyo bugikeneye atahuyice niyo bona UNICEF ije gufasha abana ntuzovyanga niyo bona OMS ikuzaniye muri covid ibipimo cyari kuzanira ibindi ntuzovyanga niho tukiri niyo bona ibanyi nkuru y'isi yose iguhaye imfashanyo niho tukiri
donc urumva hari imfashanyo tokwanga bavuze ngo kugaburira abana ku mashuri ko bidakorega ubusa nabo nyine bafise none uwo vyanka none uwo kwanga ko bagaburira abana ku ishuri hajya urabona nyakubahwa umutambo w'umukuru w'akwira makuru kuja kurondera bijya bivugwa byabajya abana arondera mu Butaliyano none ntabazi ko agiye hanze arabizi rero n'umuvyeyi araza ati ngiye gusumira abana ngiye kubaronderera sinica no kuva kera umuntu umugabo abonye ko mu rugo hari ikintu gizabwira arajibuha gusa no kuronderera abana niko bimeze kuva kera hanyuma ikindi rero nuko ivyo by'imfashanyo byo byurumva tuza kuraba niyo mfashanyo ko tushobora kuyikoresha nigeze gutakaro none niyo baguhaye kunanire none bagushirira n'indya zikunanire kurya reka hari zatunaniye kurya nivyo rero byo gukosora hariho ibi byabwiza tunga binza amantuza amafaranga y'agaciro abagwiza tunga binjiza amahera bareke kubagora nshiramwe utanshizemo subira inyuma ku nyungu zaze nizo umuntu haraje amafaranga amamiliyoni agira kiza abarundi jewe kubera ndi muri ntuze ngaca namubwira nshiramwo utanshize muri za nyungu zanje subira inyuma wamugwiza tunga we kumbe araje guhakaza miliyoni n'imiliyoni y'abantu kuri ivyo hoko gwiki kuri ivyo ya mategeko environnement des affaires donc gushiraho amategeko ambwira abagwiza tunga binza amafaranga menshi mu gihugu kuri ico mwari muheje kuvuga naco c'amafaranga abagenewe igikorwa kanaka mugabo ntakoreshe guca nayo ikiringo gihera tombe ananira ndabishika ko ku bantu ngende bashingwa amabanga tusha nkurikira uko mvuze kurondera uburyo nivyo mvuze ishobora kuba imfashanyo ishobora kuba ideni ishobora kuba amahera abagwiza tunga ishobora kuba barukera rugendo n'abandi bindi nivyo kubiza byo dushorera hanze rero ikawa n'ibindi ko turabifise naye mamine tugakuramo ivyo biturire niki hanyuma ivyo gushinga abantu gushinga amabanga abantu byo navuze iki ndagisubiramwe agaciro k'inzego n'agaciro kabo bantu bazigize kandi rero ariko ndavugana ikintu umukuru w'igihugu yofatirako mu kugira abantu baze barashinga amabanga yo gufatira ku bintu bitanu umuntu arafise ubwenge bukwiye formation ikwiye muri ivyo bintu sumwiga ega ntagiye ku nyungu z'igihugu zatwese ntagiye kutwigirako baguhaye gusirungura ishira hamwe ntugiye kugira ko sigi wawe nimwe nabwa intérêt général kumbura ugiye kuraba inyungu ziwawe ikigira kabiri moralité umuntu arashaka kuba afise ubwenge mugabo moralité nayo bwa buntu nakera abantu babataramura ntibabita imbunuza ntibagira iki ivyo ingira bahagaraze kirundi yo bisigura gusuma nakera mu kirundi ko byari bimeze ica gatatu akorera mu mwuka mwiza urashaka kushinga amabanga umuntu ukamukoresha nabi hejuru hiyo ukamushiraho abatabishoboye bakamukoresha nabi ukabati environment karakoramwe ubwo ni nziza ariko akorera kuri politike nziza nahashize intumbero nayimuhaye nshaka ibi nyimbo yatwaraho naturu nakubwiye naturu ico nifuza nabikubariye nabikubwiye ico nshaka kandi uzokinshikirako uri gukora mu mwuka mwiza ntabariko barakugora abandi nta mugenerali karakubwira ngo nzanira ibisubira ngo ni wa mwuka igikurikira n'amategeko ubwo nta mategeko amuboshe nyobwa tubugiye itegeko je riramboshe nyamukuru w'igihugu ca rinkurireho ikigira gatanu ni uburyo wamuhaye uburyo agashahara karakwiye bijara afise gukora ya migambi nivyo rwa muri kurabira ico ndagihanuye cyane ibyo bintu biri mu bituma y'amafaranga ikiringo cayo gihera ataragera cyane umuntu atabishoboye ushize umuntu atamurarite ushize umuntu muri environnement ushingishira hamwe ugasanga hari abandi biri baramuhundahuna inyuma duhibi tugira ya environnement ari karakora mu bari yahe amategeko ugasanga kumena ameze neza ashaka gukora ivyo akora canke uburyo wamuha nivyo rero ariko muri ivyo hari naho bisanga umuntu ameze gutyo utashobora kubimenya imbere yuko umushamba abantu barazwi nanyereka reka mu kintu ca mbere cyo gushinga amabanga nimba yenda kubire Diomede ikintu ca mbere ubaye umurongozi kumenya gushinga amabanga niyo test aho vyase natuzoshikako uzovuga ya politike yawe nziza igume mu muyaga ose uzoshira mu ngiro ico rero nico ca mbere le choix de collaborateur hari mu philosophe yavyanditse noneho le choix de collaborateur ikunaniye ubu byabihize no munsi mukuru w'igihugu ko ugwaruka cyane agwizera amabanga ugwaruka gwizera nabwo ruja muri ibi nyene ibi arugwaruka nabugwarura b'umujene ari forume kandi ari moralité garo n'abajene ata moralité biruka inyuma gusa y'ibintu barondera avuga ati karegwa namubonanye inzu ntamenya ko karegwa yamaze imyaka n'imyaka mu kwirondera nabagaca yishaka ejo ivyo ni wozura bya byo gwaruka navyo nyene ngo bishira imbere utamuravye neza n'ugwaruka gubu agenda avuga ati
nibyo mbayahaga yarose mu myaka 10 ninga reka nanje mu munsi umwe ndabironse icya kane ni ingena amafaranga akoreshwa ya leta iryo barura rya PF ryabaye nsavye umukuru w'igihugu ko bizorivamwo vyoja mu ngiro aho sinorenze kuko umuti ni yuri iyo PF ni nk'umuntu yagiye kwa muganga bakamusuzu tugwaya reka rero umuti bace bawuvuguta kuko twarabonye aho tugwaye ntibace babika aho kuri ico nico novuga ariko kuri ico muze muragira ko n'uruhara rw'umwene gihugu canke uruhara rwa mwene gihugu twe no guhaguruka twarako biriko biraja mu ngiro aho bashaye tugahaguruka twareka timurashaye badutumye ko ico tubafasha tukakibafasha iga nivyo navuze bijya navuze ngo vyavize ingene ija mu ngiro nukutubwira ico duterera muri iyo vision nyene ntidukumigwe aha nyene muri ivya bizo vuga participation citoyenne nuvuga gihugu amenyeshwa na transparence amadokima kayamenya nko nka jewe none ego nterere ijya nteguro barayinyereka yo bayinyereka sima narayiterereye none ko bazohinzanira yaheze yumva mbega baragize ishaka ryo kwirondera ko birabu moya kwirondera ucamukijwabi ucamukijwabi kubera iki bategeza kuyigwati ingo nyabona ututere uko no muri ivya IPF arabivuga ati naho vyabaye abantu bateguri integuro y'amahera leta izokoresha ikarindera abanyagihugu mengo bayumva kunuze iryo ni gihaze rero ni kakagwa ariko rimwe na rimwe Jean Claude Karwa yakivuze eka mbe n'umukuru w'igihugu rimwe ahora bicishamo akabivuga ati ajya amashirahamwe avuga ko dahari ibice bya politike ni hari gihe bishika bakabona ikintu kitagenda neza bakihutira kuja kuvuga aho kubanza kuza batubwire bati burya ikintu muri ibiri nta binyegezwa igihugu ni c'abarundi n'umurundi warugura kende kumenya ibintu cyo ama radio yaje bugira radio yaje kubera iki kugira n'umunyagihugu w'ingozi amenye ivy'ibugene bimeze reka niko bigishwa je ndiko navuga nti bije vyogenda gutya n'umunyagihugu bwabo ndi bimeze gutya ndahigiye ibyo rero byo muri kuri radio ntawe turiko turaderonsa turiko turagira gute kandi noneho n'amanama yo tugiyemo turayajamo none umuntu wantumiye mu kiganiro none wantumiye ngo mpore none ega ni ibiganiro ese mu bitunganye nimbwa mara gutubera mu biganiro ama emission ngo muvuge none nico gituma bo muri leta ringa batakiza mu biganiro niyo babivuze none bakaguza kuvuga ivy'igihugu nibaza ngo abiyagira abarundi aho bigwaye tuzifatanye kwa kusura ivyo si kibazo hanyuma izanye no gwanya igiturire ariko musongore kugira ngo ibyaye no gwanya igiturire hoho turetse ko amateka yakwiye kuhaja hakwiye kujamo ivyo guhana amadosi y'abantu bariko bagira igiturire aragaragara tugarutse kuri vya tesorisation jewe ndabisubiremo sinanse yuko kuvuga ati tesorisation bayigwanya biya byo kubika amafaranga mu navuze nti abantu babitsa amafaranga mu hariho babi nabeza bose kuba umuntu wese yabitsa amafaranga ngo yayivye igihugu ora twabona ko urutoke rutungwa uwayivye wo muri leta canke yafatanije nawo muri leta bakayiba abo rero nta namazina yabo tuzi tumva bavugwa ngo banaka ivyo bintu byangwa ibihungu miliyari sinzi ko baba namazi n'amazina mugabo twe ntabo tubatuzi hanyuma amadosi n'abayarabaye dufate nk'ibi by'amadovize yagenda ngo Dubai abantu bakayarukira bakayazana abo woshaka ejo enquête wafata bose amadosi yarahari ushaka kuvuga ati waronse amadovize ngaya tugire ture kuri poro déclaration de mise en consommation wazanye ngo inda gukikiriza muri bose ngo binyegeze ngo namafaranga bose abantu ntitunabazi hanyuma ikikurikira ubwanyi cokogwa no hanyuma igikurikira iyo ngingo gucifatwa yego bayifashe hari umuntu yarabitse amafaranga yose ngo yabika gutyo uwo muntu rero yitungiye uduhera twari kararangura inka ntaze kuzira umwe yivye amadovize kandi yofatwa ngo baje kumupoperanya ngo turinde kuruha ico nubu ndagisubiye mikindi naje mati yari yababuriye hari haheze aburira bajya ngene bivye aburira abandi nabo ngo bashaka gufata ngo miliyari bivye kandi ko babivuze ntabwira abakadire biyo ngo ngo amahera nzagira ibipapuro ntabivugira muri moralisation abwira bajya ba leta nyine ajya bibi kandi ubu naho yari yababuriye udandaza inka we yaguma none ubu naho rero dufate ingene vyagenze dufate ingene vyagenze dufate ingene vyagenze ariko muje kucokogwa cyane cyane ingene cusha gihinduka urabona nk'ubu icari gukogwa ubona nk'ubu ati abantu naho bayafise ntibarenze miliyoni 10 kuverse mbega none umwe yayiba none tuzomumenya gute je numva ahubwo vyari kuba contraire bari kuza ahubwo nyegurura muzanye ukinumira ati zana abasha ehembe yambaye haga abasha arasutse kare gwarasutse mbega yebwe Faustin basha imwe yirirwa arivugisha ku maradio raba ivyo binaje kunyegurura ico kintu cari kuryohaga yebwe ati yewe kai ati
pasti tuvuganya muri rya shengero ryawe amamare yari tikiki nawe Faustin tuvuga ibyo biture kuba ivyo bintu byari kuryoha none ubu ni bande mu nyuma bagaca babaza ati aya mafaranga yavuye none ubu ni bande ega nta nayo bazanye azohirayo none ninde none tugume ninde twahanye nde nawe tuzi ngira bizomenyekana y'amadosiye yo ku mpanda canke nibiki bijya normal mu butungane buhari buca bufatamura amadosiye d'enquête nta muntu ashobora kuza kwiba amahera ya leta ubaze kumusaba ngo dusubize utware kuri konti oya leta iri hejuru ifise ingufu zikomeye nta muntu ashobora kwirengera umukuru w'igihugu afise ingufu nta muntu borinda kuza ngo kare ngo kare ngo bijya bintu ngo genda wiyumvire karegwa ngo urabica usigariza uzane oya ariko leta n'umuvyeyi leta n'imvyeyi aho reko giturire niko mvuze rese zo mpanuro je ntanze ahubwo butumwa nibwo rero duke gushira na controle zikaba naye handi ho wabitsa amahera cyangwa magize ega ningo tegeko ribuza umuntu kurenza imiliyoni 10 kuja kuveresa utwiye muri kuri konti iryo tegeko ryo rihagaze kumuza ko jemveresa amahera yanje sipoza ko byashyize nkabanda yafise ugacumwe ngo ni periode ngo nta konti wuguruza ngo tuzokuraba ivyo nibi ico Jean Claude Kariwe yagira icyo kibazo yawe abona yuko we nushira kumuza kubika utwiwanje nakaroje ntanze byarabaye gukura abantu ivyo amafaranga kandi ni vyiza mugabo dukosora ingene bizabira nimwase bicoko muri kazoza nivyo mvuze ico cencanza rero muri yo bigishe confidentiel abantu bamenye ibintu batavanga bo muri leta bamenya ati ndiko nkora ibi sindabikora iyi declaration de bien bukeye ko dushaka ari abantu abo bagizi ba nabi le declaration de bien bukeye na karegwa arabihamagara karegwa ugende neza osha amatungo yawe yashikiritse hanyuma cino utwereke igire vyagiye bagushire oya mbaye haga ntarimo mufashe bijya byo pastor utwara ishyira hamwe rya leta directeur harya cha twereka atazwi hanyuma tugende oya urumva niko amategeko yanditse none ko mugabo bisanyene yanditse bavuga bati guhera kuri ku mukuru w'igihugu abashikiranganje ba directeur general ama entreprise ba mustantere ba conseil nje najyanditse iryo tegeko irigangiri mugamba yahaga agomye kuvuga yuko ngo bikwiye yuko nabo mashamba daheje ya politiki nabo nyene yaje amategeko inde nakorwa nabanyeneyo nta barishinze none ishengero ryawe rikontorwa gute rijya giwawe rikondoro gwa yarimbarire reka tubandanye iganiro gute reka tubandanye iganiro ikindi cokogwa muciye make okay action de prévention nizo hanyuma cyo tugenda rero mu ntuze muri bijanye na fonctionnement institutionnel bigisha cyane abatware bo hasi kumenya ingingo zifatwa n'izidafatwa hari umutware yubaka ngo nta ntuze kizosirikira ngo kugira ngo nta kizova ngo kuvisa ukabona yuko bataramenya neza kumbere bari bashasha urukwa kuri ikiganiro yo kumva ko ibyo ushatse kuvuga ari nkweje ubundi hari umustantere jo bundi yavuze ngo sinzi bugeze kuvuga ngo nta muntu azosubira gutembera ngo kuva iryo tegeko we wumva ari umustantere ifata bigenze gute sigwawe urumva nibyo ukazoma ngo murumonge ngo ari ngwaba motare bose ngo ndabategetse yuko ngo bategeza kuza ngo baragira ikingo batanye ikiniki ereze mari gihe n'ubushikiranganje bw'intara gati mu gihugu cabu bubikosora hakirikana urumva rero kwigishwa kugira abantu baze barahotera ko hajya ijya governance ara base hagira gwaye cyane urongeze go hasi bakunda kuvuga iyo hejuru nuko twatwibona mbwajya ara base naho gukosora rero kandi byo koso ikindi rece tuja muri ntuze muri cohesion mubano mwiza kya cyase be nabuze yuko coco twakivuze yuko ibiganiro vyobandanya abantu bose bagashikiriza ingene babibona kandi bakakira ivyiyumviro ku buryo udasanga umengo muri deba haravuga ati je sinagiye muri deba sinatumiwe ivyo barakunda kwitwa ko abantu batatumiwe bafite ivyiyumviro bitandukanye ivyo no bikubwira haravuga ati twe ndutumigwa kandi tubona natwe twotera ukamengo batumiye bazi ndakati vyaza gushikiriza ico bagikosore ibe deba kuko nivya abarundi nitwavyikura twese ivya akahise kazura kuturemera ibi vy'imigambwe nayo mvuga nabwe se burya buhojeje bw'imigambwe je ndiko nabako butegeza kugwira canke nibiki imigambwe ashaka nikore hama kuvuga ngo umugambwe uri ku butegetsi n'utavuga kuri ku butegetsi abantu ngenda bisigure bavyumvi ugiye ukara muri manifeste y'umugambwe genda muri CNDD-FDD genda muri CNL genda muri Prona yabayahaga genda muri he twegangira ngo uzosanga none uzosanga
uzosanga bandika ngo byaramwitwarira birakwitwarira none si ukiri araza kubwira ko none wavuye bo okay yarabogojwe abogozwa okay urumva rero donc none ko navuga ijya migambo usomye usanga yose ari iki iterambere kurwanya igiturire kurwanya kamama kugira gute bose bandi kuko batandukanira kutavuga rumwe inzira yo kubishikira inzira ducamo kugira dushikira ibyo bintu we tuvuze iterambere kari bwashaka kubona iyi nzira je nkabona iyi mbwa twese dushaka iterambere agera kutavuga rumwe abantu badiverija ku nzira zo gucamo kugira dushikire bijya bintu umwaka bati je ndayibona uko ndayibona uko nahandi ho kutavuga rumwe si bijya byo kuvuga ngo umuntu ngo ngavuga ko ari karatera imbere ngo arateza imbere igihugu ngo ndavuga ko ashaka kwiteza imbere inyuma plito ngo uvuga amahoro ngo ndavuga ingwano urumva umunyu umunyepolitike azakubwira ngo avuga ingwano canke bose ni akamwana wa mama iki baza kuniganira mu ngene babikora n'inzira bacamo kugira babishikire niho rero baza baravuga ati ntitwavuze rumwe ngaho aho rero kugira rero ugitavuga demokrasi ni kugira za nzira zo kubishikira zigwire nizibe nyinshi tumenye ati tumenye inzira nyinshi twocamo kugira tubishike hage dosanga ari iyo nyaruka canke ari itaruhisha canke arigira nivyo rero nibijanye n'amenyesha makuru rero kugira iyo debibe na communication yuko je ndabisubiyemwo abashikiranganje baze baraza kugira ibiganiro bonyene umuvugizi ugana kuvuga ikintu wamutumye none niba mubaze ibindi bibazo adushabanza kugaruka ati ngo banza munindire gatoyi ngo kuri kibazo bumbajije ngo mbingira mbanze subira hariya ngo ndamubaze ngo hanyuma nce ngaruka none ko ibibazo y'aba journaliste biza biradukira harya none umuvugizi azokwama afise akanya guca kuza kwa ati mbeki naco ndakigire gute nico gituma umuvugizi arashikiriza ikintu wamutumye bigahera mugabo umushikiranganje araza agasigura bakamubaza ukabazi n'ibindi arazi n'ibindi ingene politika yishiraho ico kintu rodo babite kubashikiranganje nico gituma nibi vya budget programme turiko turavuga ariko kuri ico nyene mbere kuvuga ibya budget programme Jean Karegwa Ndenza ko yagize ati birashika umushikiranganje agafatirwa none amari karafatirwa none ahera ruprumye gushika rutarani yafatiriwe erega nivyo kuza kumenyesha abamenyesha makuru biri mu mabanga yiwe communication none kija kiganiro kiba mu meza ngaha muri make mago bivuga oya kija kiganiro kiba mu meza ngaha rimwe mu meza 3 meza tumushiranganzi yo umwanya kuza imbere y'abamenyesha makuru eka kiya kirakomeye ni abantu tumenyera ivy'igihugu kiya bese twese tuba tuciteze kumbure mwavuze kija kiganiro kija je umushikiranganje asangwa yo bamukeneye avuga musore rero navuze kija kiganiro yani kija navuze kija cameza 3 kija cameza 3 oya siniko navuga ngo ahantu hose akijya eme bagende baze kandi nk'iyi budget programme yo yaje niyo baza kutubwira n'ibyo bazorangura muri iyo budget programme bakabivuga abamenyesha makuru mukababaza umukuru w'igihugu n'abashire ngaho baje kuvuga imbere y'abamenyesha makuru tigenda musigura ibi bintu baratanguye kuja imbere y'abarundi oya s'abarundi umunyesha makuru akurikira ibintu arafise icasumbye umurundi ko arakurikira muri gusoma yarabivuze azobikora umunsi azobakuzanira gikurikira rero na budget programme abashikiranje baza barerekana intuzeyi amantuze ibyo bazorangura kandi imbere y'abamenyesha makuru ubushikiranganje bwose buze kutubwira apana ministre de finance wenye naza gusigura budget ubushikiranganje burakwikuza umushikiranganje wese ati ibintu nyine ubworozi ni gute amadovize nzohinjiza nanje ngwagwira ikawe izoduga gute ubutari nagataka ubutari bizogenda gute naza dusigurire uko ministre de finance kutubwira amahera ngo tuzokoresha ngo eka umwe naze infrastructure ingo utubarire aya mazamahera azova he tuzobikurikirana gute resultaniye nibaza abashikiranganje nimba banyumva sindabaringe yakarimbi ndi umunyagihugu nibaze badusigurire hanyuma ikindi ni digitalization rero mu nzego bijanye no gukoresha ubuhinga bwa none kuko ikirahaze cyane ha mu Burundi mu nzego niho reko navuga nti urashobora kuri site ya ministeri site yonyine ubona yuko igumi ivuma niyo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo mushikiranganje wa mbere niyo mu gikaka ca leta rimwe mugabo nk'ahandi urashobora gasanga imyaka 3 iheze atakintu ubona kuri site none we wumva turi muri ibintu bya ubuhi bwa none je ni bagende baze kuraba mu site yabo ndaraba ku munsi nshaka kuraba ikintu gishasha nomenyamo c'inkuru ubushikiranganje ugasanga uburimyi n'ubworozi ugasanga ikintu giheruka kugasanga nico muri 2000
kiba none ariko kumbure ngira ngo nuko mwebwe mwavyize mubibamwo mbega umwene gihugu wo hasi nawe muto muto iyo ubwo buhinga bwa none no munsi ataragira mu mahigwe nico cozi bwa mbere ntabwo bo bari byo babanje kwitwareka by'umwene gihugu wo hasi ubwa je ndavuga kugira yega ni information kugira naba ibintu bimenyekana umenye mu gihugu wo hasi nawe aca bimenyeshwa nawe umenyesha ugije kubwira umunyagihugu biriko biraranguka wabimenye none wabikuye kuri site we ntiwize igihugu cyagusomesheje kijya gifaransa wize na university ntiwayize none wabimusomeye nawe atize uraza kwimubwira ndabone banze babishireho ubisome Faustin nyimba narize igihugu carashomeshe kandi ndacemera kandi ndacuba kandi cyashomesheje neza none nicare ndabisoma nyine nkabibwira bya munyagihugu n'abataronse umwanya kwiga kandi nico njejwe je suis redevable urumva rero ndiko nabwira n'umushikiranganje bishireho nanje ninabivye nitwaziko turabwira umunyagihugu ndababimenye nico rero hanyuma ikindi nariko ndahereza ko ibintu by'amatora uraza abarundi habweza amatora bose bibagira vyose ni za vision umve ni haragara ni muri mu mwaka uza yego tanga icokogwa kugira ngo miyo myaka ibiri ku develop ico kintu ca transparence electorale uko amatora aba mu muco gusumba niko stability za mu gihugu kuko wa muntu atsindwa ntagume yitwaza ngo nari gutsinda je naho nambona nayo matora heruka ukabona n'umukandida bo sindiko ndakengera ubona ko bya byose naho tumuvuga izina na umwe ukabona ko namugabo kumva muri deba ngo ntibabize muri transparence baje bashira muri transparence ko yari gutsinda ukabona ko ukitwenge mumva kubera ahera ngo ikini cabaye reka rero baze bari yaranje ibintu bibe ni washaka ico kiganiro kigira hari ibintu by'amanzi barabonye mushikanje n'intwaro hagati mu gihugu yaratanguye kuzarabonana n'abarongoye umugwiseni nibyo byose erega nibyo byose by'imigango usanga hari imigango ugati ndiko turakumirwa tugira gute ugasanga bigarukanya kaduruva ngira nico cyatanguye kumbura ibyo muko muravuga hari ibindi rero byuga bizera abantu bagaterera kuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nuwo muri leta hageze amatora azi ko n'umukuru w'igihugu amubwira tuti banzo bangire iby'amatora rero umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu agusabiraba ni ivy'imigambwe yose ujya arafasilita kandi nawe arafise umugambwe arimwo hariho n'abatera imbere rero imigambwe bakaraba ingene bagira les maisons de régulation les maisons de régulation ni heshi hanyuma rero kandi kuko nk'ijya ngingo yo kwanza guhagarika intuzeyi umugambwe musango tegeza kuca bigenda uhagaritse ukavuga ko ari umutekano w'imizindore nteriye bitegeza kugira igihe bimara kugira ubutungane buce bwiprononce kuko uri umushikirano ushaka gufata iyo ngingo wenyine ugatuti yego mugabo ubutungane nabwo nibwerekane ingene uwo mutekano ari guhungabana c'est la justice ariko karego yavuze ati mu gihe bonyine babaheje kumvikana ibibazo bafitanye hagati yabo kumvikana none nikibazo cyo kumvikana burya na justice rafite ibivugako erega niko bigenda none bwa butungane mushaka burengandura abantu gute ico bene izo ngingo nkizo hariho justice cyanza kugira icizivuzeko naho atamuntu aba yitwa mva justice cyacu ikivuzeko kugira avuga yuko iyo ngingo ya no mashara mwacu niko bimeze umushikiranganje kwa tuti wewe urashobora kuvuga ati ishiramwe ashobora kugira intuze ubutungane sivyo bishobora kuvuganya umutekano ni ubutungane buza kubikonfirima yamasira hamwe ndayifise yiwacu twe yatugenga inde wanyu ibiringo abatware bamaho mu mashirahamwe n'abatware ntibahinduka amashirahamwe abona kuze mbona ari mu murenge yafatiye ko bafatira ko Faustin Kumana yatanguye parseme araheze imyaka n'imyaka narufyiri reka aho murakoze cyane usanga icyo umuntu aje batari cyo abakije ico reka tuzokigira ikindi kiganiro ubu rero niwe mukuru w'igihugu twavuga tuti urashitse rero atowe nyabuna izo ngeso mbi abarundi bahitiyemo zidukuremo burya rero jeni yo dene navuga nti duhe intumbero shasha mpaka arivyo yavuze nawe ati ikibaza gifise gushika ubu nuko abarundi hakira abarundi bataramenya ibyo gukunda igihugu umukuru w'igihugu nyene ubwiwe hari ibyo acishamo akavuga ati ikibazo n'ubu nkifise nuko hari abarundi bataramenya ibyo gukunda igihugu nutagikunda nashaka wizana muri deba gukunda igihugu kuva kera urashobora kwita kutagikunda kuva kubera ahuri burya naba ari ku butegetsi barigeze kuba bitwa abansi b'igihugu jewe sinzi yuko ndiko ndakobesha ntibiswe abansi b'igihugu ngo ico batiswe n'igiki igihambe gukunda igihugu nuko nta munye adakunda igihugu burya
igihugu kirakwiza kukiziramwo akarenganyo cyo gitabo bya butungane ndabugarutse ko butegeza gukosorwa kuko nuba hari abantu bakirenganywa itongo giba kari munyagaba ngo yandenganije ngo arakomeye ngo ntaco novuga umva ni ibintu byinshi umuntu ashobora kwarenganje mu gihugu nyimba uri umugwiza atunga isoko ntiuronke bakarihereza bamwe hari abantu baba frustré Apotre Isidore Mbayahaga turuko turasozera ikiganiro yiwe bigenza gute ku bwanyu kugira ngo abandanye ajana Uburundi heza abene gihugu nabo uruhara rwabo muri rusangi goburuwe bo ubwa mbere hoho ikintu twovuga ntafatiye kuri byinshi mugenda Faustin yavuze mwebwe muvuge bishasha twokongera tukaharara ngaha yego mugabe ico nagomba kuvuga kimwe twofasha nyine cyo makuru y'igihugu kugira ngo ashike ku ntumbero yiwe abarundi twese turakwihugira amaso araba akongera akabona kuko benshi ugiye kubaraba hariho abafise amaso araba gusa mugabo atabona uravyumva kuko urabye mfatiye kuco Faustin kimwe yavuze nashoboye gufata neza yavuze ati nyiri cyo bari mukuru w'igihugu icambe atangura kumva akamenya nuko yitoje tukamutora sivyo ati rero ibintu byose amenye yuko ari wabibazwa nkuko bavuga ati ku ngoma ya naka hakozwe ibi yagarutse ko kimwe mwari mwavuze mu agaze kavuye kuri ndindira urumva Faustin agomba kuvuga ati amabwa yose ya naka ubube gito bwa naka nubwo nyene cyubahiro yoba afise imigambi myiza n'ibyo byiza ibi byose urumva cha tubimwereka ko acabibazwa aho rero ntugomba kuvuga ngo abantu tugira amaso araba muga yongera abone ako nagahaze tugomba kubona ko mu bisanzwe kwitwaza ngo je ndakora iki ndagikora nabi kazimanze ko atari je nzokibazwa kizobazwa umukuru w'igihugu hamuga cyangwa rukavuga yuko ukunda igihugu cawe ntibishoboka no muri aba bafise amaraporo kuko Faustin musanga asa nuko kikize raporo ya parcelle muri sanzwe cyangwa amashira amadahi bya politique mugabo tuje kuri cyayo twavuga twebwe utwo duhaze twose Faustin yagomba kuvuga ati jewe nkajewe kubinyerekeye ngomba yuko nokora iki kugira cyorohereze umukuru w'igihugu gushika kuri riya ntumbero kuko mu bisanzwe hariho abantu menga bobo bafise mission yo kwirengagiza ivyiza byose babona ivyiza mu ntago yabishikirije ndindira sinamuvuze navuze ntiyariho abantu none intererano ntaze rega n'ubumenyi narose nizo ntanze nico njejwe nyene okay ujye kubona kwirengagiza ibyiza ukabona bibi neze gutaka ivyo nibyo ndiko ndavuga ivyiza twabiheye rero bahari avuga ati je bivyiza ntibindaba n'uzobimbaza ntabyo nzovuga nubwo nabiravye mfata ko ntabibonye mugabo nawe ujeje gusiga amavuta oyaye byose ati ntaco nzokubwira reka turazi bagahemo ngo ndagutera amashugwe ivyo natwe ritubwira muri kano kanya Isidore Mbayahaga reka abandanye tugomba kumenya twaramutoye mugabo ivyo agomba kudukorera hariho ivyo akoresha amaboko yacu rero nave mu mifuko nave muri vya biro tuje muri ya migambi y'iterambere muga ntuje ahantu ngusatire aho wibundiye gusa ngo uvuga uti jengera ndabe gusa aho bimunaniye ariko mukanya gaheze Jean-Claude Karibanda ko yavuze ati ndindi reka kuko nawe ufite vy'uronde reka tubane iganiro usaba guimfashanya uvuga uti nkora ivyo bashaka mugabo ndindi arakubwira twebwe icyo turiko turavuga rero abantu nibagira amaso arabe bongere babone hanyuma babone yuko iciza ari iciza nubwo cyo bagikozwe no batashaka ko gikora mugabo acitiriwe ntuvuga uti muri bijya vyiza reka none ikintu kibi nkubitemwo kuko navyo nazoca bibazwa nimba kihari arakivuga sivyo mugabo kivuze hama twerekana ni tuvuga uti nubwo rero kihari kibi ndakimwitirira kandi mbona ari karagikosora atari wari karanagikora sivyo kuko mu bisanzwe niyo twagomba kuvuga abene gihugu bo mu gihugu ikintu barindiriye ku mukuru w'igihugu icambere nuko yobakura muri ubu bukene mu kubakura muri ni imigambi y'iterambere abazanira avuga ati kora iki leta igufasha iki uzoshushika kuri iki uravyumva muga ntavuga ati je ndicaye muhira ko namutoye azoza
arime hanyuma angaburire hanyuma kwasha isinda yigware ataco ntakoze sivyo tugomba kumva twese ko duhagurukira rimwe tukamufasha mu migambi myiza afise hanyuma rero twebwe ntituje kuraba ngo ngurumva nkabijya ariko wambaye haga turekere no kubyo Fose yavuze mwe hari byo mwavuze byagahaze kuri bijya mwavuze byagahaze mwege nyene mwivugiye turese ibyo Fose yavuze mwege mona hoko gwiki kuri bijya byagahaze byo ko wagira ngo ibintu bigeneye neza kurusha ico twovuga gihaze twakivuze twavuze tuti igihaze tituje kucerekeza ko kitaraba agahaze ntikari kuriwe agahaze kari kuri twebwe ni twebwe dusuye kwisubiza kwa amaso tukavuga tuti mbega kwadusaba ibi turiko turabikora ico bari kwa kwiganiro bacumvise mbega none mwebwe kubwanyu kuri bijya mwavuze hoko gwiki kuri bijya mwavuze nk'agahaze hokogwa yuko abarundi bose tubona igihugu imbere sivyo ntiturabe ngo jewe njejwe iki kandi ukintuma ntavuga rumwe n'urya ariko aragikora jewe ngomba gukora iki kugira nshimishe nawe reka dushimishe igihugu dushira imbere igihugu mwavuze abasuma mwavuze abanebwe mwavuze ibijanye na ne kugibiturire n'ibindi mu butungane mu migambwe mbega hari agahaze aho nyine tudomye ko neza mubona kugira bitumbere neza ejo igihugu kimane kijanwa heza tugiwe imbere n'umukuru w'igihugu byo bibi ikintu cyamere cyo umuntu bakwikebuka inyigisho ziriko ziratangwa zuko umuntu wese yoraba agashira imbere neza mu vyajejwe ukamenya yuko wewe udafata ivyari bigenewe abantu bose ngo bigire gwawe sivyo hanyuma iki naco nimba umuntu aje hakudoma ku rutoki kavuga ati kuri gikora nabi ugasanga nivyo gikosora muga ntuco uvuga ngo uyu muntu azanye politike yo kungwanya kandi ariko kugwanya mu kibi ico kibi kireke wemere uje mu nzira nziza rero ntuze karego yabivuze hari ibintu bitatu yavuze umukuru w'igihugu yigeze kuvuga bitegeza gusonerwa ubwa mbere yavuze ati icambere umenga yavuze ngo namategeko Murundi amategeko agataka yubahwe nikirazira umwene gihugu yubahwe bamenye yuko mu bisanzwe ahagaze harya nk'umukuru w'igihugu mugahagarariye umwene gihugu uwo mwene gihugu rero agomba kumwubahisha vyanka vyakunda nico gituma yavuze ati nje kugwana urugamba yabivuze neza aho kombere wesunze mwavuga ati mu butungane umwene gihugu aracarenganywa agacirwa ico gihe rero nuko abantu bumva yuko ibintu vyahindutse umuntu wese afise ukuri mu butungane utiri uraraba igihagararo ciwe uteza kumenya uti ukuri guhengamiye kuri inde yabivuze Claude mukera aho umwami yaca imbere y'abagabo basanze afise ikosa akamutsindisha kandi urubanza rukaja mu ngiro uno munsi ugiye kuraba hariho ibintu bihaze ni bimwe twavuga nawe nagize iminsi abivuga yuko hariho imanza zaciwe zirahera mugabo zimaze imyaka n'imyaniko zitaraja mu ngiro zadindiye yaravuze ati nakamara amaza ko twatanze imiliyaridi zitatu zose zijewe gufasha ubucamanza gushira izo manza mu ngiro aho rero ko gahaze ni hehe ubutungane ababujejwe n'ababurongoye nibarabe aho bikwamiye bavuga bati twe twokora iki kugira ngo wa mugambi wuko ubutungane bugera kuri bose tuwushikako aho ni ku butungane mbega ko mwavuze abasuma nabo abasoma no kubagwanya amategeko Claude yabivuze neza ati yaravuze cya kabiri ati itegeko ryubahwe hari gihe rero usanga itegeko rifashe naka urumva bakumva umengana ibisanzwe mugabo ryagera kuri Faustin kubera komeye abantu bavuga ati ntibikunda iryo tegeko si ryiza rije guhohotera abantu nibamenye yuko rero kujyavuze nta muntu numwe agomba kuba hejuru y'amategeko amategeko nimba hari ni bose arabafata uwo rifashe ntambwe iba yurinzu nta nk'icisa amabere ntibamenye gusa ntiyatase n'umukuru w'igihugu ntiyanzwe n'umukuru w'igihugu yatase n'itegeko kubera ikibi yakoze ibyo bantu byumve gutyo ikindi yavuze n'ubutaka mwavuze muti mu kandi gahaze nuko mu gihugu hakiriho abanebwe mbega abanebwe muri bimwe bitatu umurundi amategeko agataka muhava mugishira hehe bisanga biri muri byose kuko mwete uteza kuja muri ibyo byose uko ari bingaha umunyagihugu ahari wese umwene gihugu agomba kugira umwete wica ari karakora hanyuma nabagira amategeko bashira mu ngiro bagomba kugira umwete wo kuyubahiriza sivyo kuko imanza zimaze imyaka kuko
namwe numva igihe nyene cyo yarongetse abashikiranganje mu gihugu hagati kuja kuraba ibintu bigoye kuja kubumviriza umushikiranganje ajejwe ubutungane bageze mu ntara ya Bururi yasanze urubanza rwaburanywe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 30 urabona mbwira ama generation yo muri uwo muryango aburanye urwo rubanza nangahe yeske umwanya wo kuja kugira ngo baburane wanganye gute wo kuja kubikorwa wanganye gute yeske ryatongo baburana ntihazohaba kurushira mu ngiro ryarariwe ryaraheze ritakinabaho yeske inzankano zabaye muri iyo miryango zingana gute zitumwe n'ubwo rubanza rumwe gusa byanse ruko rucika kandi amategeko ahari nico rero cyo kuvuga ngo ako gahaze nibavyumve hanyuma bose bagirisha akaje kuvuga ati ubutungane bubeho ikindi cyakanga nagomba kuvuga nuko mu Burundi wese ahari muri iki cy'amategeko nyene agomba kumva yuko uko yobangana kose agomba kubaha inzego iki kintu cyo kubaha inzego ntuvuga ngo je ndavyumva uko kandi urwego wabivuze inzego zabishizeho ngaho guca uvuga ngo jewe ngo byo ntibindaba bimwe uvuga ngo izo nzego zabivuze ngo je ndavyumva gucyaye inzego zigomba kubaho nico gituma ikintu gikozwe reka kwihutira kugicira urubanza no kukritika banzura abo tugo rwego rwabikoze wisunze iki ni wasanga hanini wisunze neza ya benshi ntuje kuvuga ngo mugabo nubwo bakijije benshi ngo harimo agahaze kubera ingingi ntibayikurikije kandi iyo baca muri iyo nzira wanashaka hariho hari gupfa byinshi banzurabe igihambaye bakijije iki baretse iki ni wabona icakiza arico kinini uheze uvuga uti rero basize imbere ubutungane ariko nko nabwiye karegwa karahara mu Uganda ntibacura mwico gihe uwo mugani yumva utaca ugaruka ngaho oya mubisanzwe gahaze ntibacurura byumva mugabo twagomba kuvuga yuko ako gahaze niturabe gahaze kwande gahaze kwani ntigahaze ku mukuru w'igihugu ntigahaze ku mukuru w'igihugu kuko ntitumene nka bya bindi amusanzwe uwo byankiye ntigera buri uwo byankana eka niko bimeze nimba gahaze tukagarukane kwa nyene gahaze kwande murakoze kandi jengo jejo murakoze cyane Jean Claude Karigwa Ndenzako mwumvise ibyo abandi bashikirije mu byokogwa mwebwe muri mubajejwe kubicira no mu ngiro bimwe naho hari nabagize bati nibihere ku mwene gihugu nyene kuri twebwe nyene ubwa mbere mbega none ko muri hariya mu biro by'umukuru w'igihugu ibi bavuze mwebwe niko mubibona hari ibindi mubona bindi byo kwiyongera ko mu byokogwa kurusha kugira ngo umukuru w'igihugu abana yajana heza Uburundi n'abarundi urakoze nkundira imbere ya vyose manze mpumurize mugenzi wanje Faustin bwa mbere ho twahuriye ngahanye twese turamukunda cyane kandi turamwumviriza sinzi ko nabadukunda canke atwumviriza mbwa twebwe amenye ko tumukunda cyane tumwumviriza kandi nanjye ndabona abumviriza kandi mu byavuga naho byose atari byo harimo ibintu by'ukuri bizima bizishobora kuzimurura abantu ibyo rero amenye ko iyo bishitse umwe wese yugaburiye umuntu nkabige bita buffet biri ku meza nini umuntu wawe nkunda byose wicara urya byose wewe uriha ivyo ukeneye ubona bimeze neza ibindi ukabireka kandi umwami ntakubaza ico wariya kubaza umuryango hanyuma ikindi agomba kuvuga tuvavanure ni nyifato yahajyana ibihere hagakubitwa ibirago ngo byose bizobazwa umukuru w'igihugu twoba tumurenganije honyine kumuremeka amabanga yose kwikorera igihugu turamurenganya ntawe uheka utisimbiza iyo uhetse umwana atisimbiza arakorokera hasi ugasanga aravunitse nuko nyene umuvyeyi amaseguye uko niyo yahejeje kukuvuna niwe akuvuza twumve yuko hariho ivyo dutegerezwa gukora natwe twobazwa byose tari we yobibaza hama rero je mu gusozera mu nkundire bwa mbere hoho tubanze tukeze umukuru w'igihugu ku ntambwe ateje iki gihugu tumukeze dushime iyo ushimye uba wuhirije ariko kandi yumva ibi bivugwa bijya bamwandikira cyane ko Isidore yavuze ati iyo hataza kuba gahaze abageze kure cyane igihugu eka twari kumutorera n'imyaka 3 uzoce wigira ko wabihejeje mugabo tuzi kubera tuzi agahaze kari kanini kuko Faustin yabivuze n'ubu kakihari arabandanye ni twabona n'iyine isigaye mu kiringo ca mbere idakwiye tuzomwongera ikindi kiringo afite uburenganzira abandanya ugahaze kuko uko ari kwara nibaza ko atangorane na Faustin ndaza azosubira mutore ko yavuze ko twamutoye yaramutoye n'ubu azosubira mutore hama bandanye agahaze kavanweho hama rero ikindi twotegera mu kumukeza
ni ugutegera no kuzirikana ko hajya umukuru w'igihugu genda nk'umuntu yemera Imana ndazi neza yuko uburongozi butangwa n'Imana ni wajanye n'iki gihe tugezemo tuvyemere canke tuvyanke ni Imana yadutoreye muri iki gihe tugezemo iravye aho twari tugeze naho tuvuye niwe tumufashe rero tumufashe tumusabe ntaheshe kuminga ariko arafata abandanye yaramaze gufata hajya bijya ziyangingo zo kuvumbura ubusuma hirya no hino bamwe banka digitalisation abandi banka budget programme abandi banyegeza amahera mu gifuri bamwe mu myonga abandi mu mabuye abandi mu mahembe abandi bayatwara hanze abandi bagura amazu n'ibindi nkuko yabivuze bigenda ari bitagenda abandanye iyo byose Foster saba batanga amasoko ego nabandanye abantu bose basahuye igihugu bafatwe n'abafite imigambi yo gisahura bafatwe twe turabishaka tushaka igihugu abarundi bose kumva ko hariho itunga rusangi ko ari muri rusangi twasangijwe n'Imana tugasabikanya ibihari ntihagira abacuranwa abasakuranwa ngo bagogora abandi basika abandi kungoye dusangire ibihari biradukwiye adufashe rero kuba nk'umuvyeyi yarurira bose aterekera bose twese tukaza hasi tugasangira uko Imana muvyeyi wacu yadusangije igihugu baro tuteza kumushigikira mu mvugo tukavuga neza no mu bikorwa ni parole ya action kujya parasio megarimo parole na action tuvuge kandi dukore natwe tugaragaze ibikorwa hamaje turashima ibyiza bihari tugire umutima twige gushima iyo umuntu ushimiye umuntu bimutera intege bimutuma no kubandanya akora ibindi n'ahandi uri ntashima hari umuntu avuga ati ndami ntiyengegwa nizo reko ndakora ndabihevye nuko ivyo mukuru w'igihugu ntavyo yokora mugabo je turashima bibi twimubarire mu ndero mu rupfasoni abaranya bitorera umuti kandi ndazi ko benshi baramubarira ni n'umuntu yumviriza twagize Imana arumviriza yaruguruye umuntu yabaye mukuru w'igihugu wa mbere yuguruye telefone yiwe ati ndayihaye abarundi bose n'abanyamahanga ni mu nyandikira ukora nabi baragusesera gatabi upfa kuba utitavye biba vyamushikiriye ivyo byose tuje turabikoresha nibigwanisho yaduhaye bizomufasha kugwana tugwanira igihugu hanyuma rero ikintu naco ndamusaba no kubananya inyigisho utosora ifuko wabivuze yamiza gati mujisho kandi ukiburu wiwe agwiza ibinonko nabandanya atwigisha aremesha abarundi akomeze z'ya nyigisho cyane cyane kwavuga ko mu bibazo yasanze mu gihugu no musi bihari agifise nuko ibijanye no gukunda igihugu atari kirenga mu Burundi cyane nivyo ego umutima wo gukunda igihugu ukabure mu Barundi yarabitubwiye ubuheruka twebwe abajya bizewe n'umukuru w'igihugu muri ya mategeko asinya akaduha katsi mbega ko abene gihugu bavuga ngo bararenganywa abarenganywa ntibari muri twebwe nyene haje ufisa amatwi kumva yarumvise twari hajya natwe rero twumve nitubintumva twumve tumwumve tumugamburukire tugwanya akarenganyo duce tugwanya ubukene habo ubutungane mu gihugu amahoro dushasasagara gihugu cacu kiriteka nitekane ya vision ya 2040 twishikeko 2060 byose tubishikeko murakoze mbega abarundi nabo uruhara rwabo muri rusanga abarundi muri rusanga uruhara rwabo ngo buruhe kugira ngo bashigikire umukuru w'igihugu navuze ko teza kumugamburukira duhereye ku barongozi tubanaye dutsimbataza amahoro n'umutekano twitaba ibikorwa by'iterambere twavanwe n'izo ngeso mbi zose zatuzingamitse hanyuma kandi dukore kujya ari umuhizi mu iterambere kujya kundi bikorwa twese dukore kera abarundi bose barakora n'umwana muto bijya abanyamahanga bakaduhenda ngo abana ntibakora umwana we bamutoyi yakora ibiko inkenzikera ubwo bireye aruzana icupa ry'amazi kuvoma agenda avome ari usenya urukwira umwe ari muto yasenye rumwe usenya zibirasenye zibiri twese dukora isorosoro igwirigi nitwavasi tugakora kujya umusoro atishwa n'inzara yicwa n'inzigo nta murundi azokwishwa n'inzara azokwishwa n'inzigo murakoze cyane ni kuri ivyo vyiyumviro vy'uruhara abarundi muri rusangi bogira kugira ngo umukuru w'igihugu abandanye kujana heza Uburundi n'abarundi dusozere ko kino kiganiro cyari cyashimikiwe kuvyo umukuru w'igihugu yaranguye bikengurukwa hamwe n'ivyagoranye bitarashikwako mwavyumvise ivyo abatumire bashikirije aho bamenyesheje bamwe ko ivyo atashitseko bimwe bimwe vyavuye ku barundi bonyene muri rusangi ku bantu bose kandi bitabazwa ubwa mbere umukuru w'igihugu mwumvise ko hari n'abagira bati ibibi nibivugwe nk'uko byavuzwe muri kino kiganiro kugira ngo bitorege umuti kandi bishikire umukuru w'igihugu nk'uko
yabitanguye kuza aravyakira. Hasabwe kandi ko mu kumushigikira hoba ukugwanya ubunebwe, hakabaho gamurukira umukuru w'igihugu kandi hakaba no kubaha inzego. Ndabibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu. Umutumire wa mbere yari Faustin Ndikumana, arongoye ishyirahamwe Parseme, ni ishyirahamwe ryiyemeje gukangurira abarundi guhindura ingendo. Faustin Ndikumana, ndabakengurukiye cyane gose kuba mwitavye buno butumire. Ngira kajamo no sezererako na kajamo mu nkunde ndagasezerereko nako kubera ati umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza, akeneye abamufasha bamwereka aho bitagenda, bamufashe no kumwereka inzira kandi atagahemo karimwo. Bimwe by'abarundi bavuga ati reka mbe ndabihoze natabakiri ku butegetsi nzenze ndabivuga ati naco yamaze suko twe tumeze turaza abarundi koma amashingo nuko turi kumwe hamutaki hari bace bavuma nitwiko turabibona abo turabazi nyine byama bigenda. Umuntu mubwiza ukuri neza niko biragenda kuba umukunda kugira umwereke atakaguha atanu imeze uku fata ingingo hakiri kare. Umva twe dushaka rero yuko aya mabanga arimwo tumuterera ivyumviro kuko turabona ko ari mu nzira, tumwereke ibitagenda tumuterera ivyumviro. Faustin Ndikumana ndabikora kandi nzoguma ndabikora n'ubu ndabandanya kugira ashike ku ntumbero neza, aze agira nawe kugira ngo tusige gusa kuko igikundo tumufitiye turakimufitiye kandi turabizi kandi turiko turamufasha atagahemo. Na cyane ko Faustin Ndikumana na Parseme ishamwe arongoye risanzwe rikunda umukuru w'igihugu kandi riba nari mutera intege neza cyane. Murakoze Faustin Ndikumana. Umutumire wa kabiri yari Apotre Zone Bayahaga, arongoye ishengero Vision de Jésus Christ, akaba ari umukozi w'Imana akurikiranira hafi ivy'igihugu, bisubiye mbere yahoze ari mu munyapolitike mugambwe Uprona. Apotre Zidore ndagukengurukiye cyane gose ko uitavye ubutumire. Murakoze cyane. Nagomba nsoze nanye mvuga ko abarundi twokwiga kugwanya canke ukurikira iciza tukanka ikibi, tukirinda baseza nkuyoze, hama tugashigikira imigambi y'umukuru w'igihugu kugira ngo Imana twashize imbere ishobore kudushikana kuri rya hangiro ry'umugisha yatubwira. Mwe abajijwe ati mbega Mbayahaga ko bamuze kera muri umugambo w'Iprona, uno munsi vyifashe gute? Urahamagara umukuru w'umugambwe duhurire hano. Ikiza nuko uno munsi Apotre Isidore Mbayahaga twamutumiye nk'umukozi w'Imana mugakurikiranya hafi ivy'igihugu. Umutumire wa gatatu yari Jean-Claude Karegwa Ndenzako, n'umuhanuzi mukuru arongoye biro jejwe ivya politike, imibano n'imico kama, akaba mbere yabaye n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. No munsi kino kiganiro cyari cyashimikiye ko kubijanye n'inyuma y'imyaka 3 ariko ubutegetsi byamaze kurangura. Jean-Claude Karegwa Ndenzako, ndabakenguriye cyane kuba mwitavye ubutumire no ku muco mwagiye muratanga kubijanye n'ibibazo bitandukanye byabajijwe bishingiye ku mukuru w'igihugu. Uno munsi musanzwe muri mu biro by'umukuru w'igihugu hariya kwa Ntare. Ndabakenguriye cyane. Murakoze cyane, nanje ndakengurutse cyane n'ivyumviro bitandukanye byashikirijwe n'abagenzanje, kandi nabemereye yuko no hanyuma mba ndi kumwe n'aba canka abandi bose nimampagara nzobitaba. Diomede Hategekimana nije ariko mfasha muri kino kiyago. Nabashimiye mwebwe mwese mwariko mugikurikira, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro by'imbonesha kure yanyu. Murakoze.